Colossiens chapitre 1 verset 9. Abakolosayi igice ca mbere, Fiston uransomera. Abakolosayi igice ca mbere ku murongo w'icenda. Nico gituma natwe uhereye igihe twavyumviye tudahengeshanya kubasengera no kubasabira ngo mwuzuzwe ukumenya ivy'igomba n'ubwenge bwose no kumenya ivy'impwemu, kugira ngo mugende nk'uko bibereye ab'umwami wacu, mumunezereza muri vyose, mwama imbuto mu bikorwa vyiza vyose, mugwizwa no kumenya Imana, mushobozwa n'ubushobozi bwose, nk'uko inkomezi z'ubwiza bwayo ziri, ngo mwihangane gose, ntimurambigwe, mubigiranye umunezero. Haleluya. Paulo yanditse iri jambo ajyandikiye rishengero ry'abakolosayi. Ico nshaka guhera ko nuko Paulo amashengero menshi yagiye yandikira, amwe yari amashengero afise ibibazo vy'impwemu, amashengero afise ibibazo bitandukanye yagiye acamwo. Ariko iri shengero ry'abakolosayi Paulo ntajyandikira cane ahagaze ku makosa ryagize, ariko atangura afise umunezero wo kumva intahe n'ivy'Imana iriko irakora muri iri shengero vyagiye bimunezereza bikamuhimbara. Rero yandikira iri shengero avuga ivyo yumvise, ariko kandi yerekana igikorwa ciwe nk'intumwa. Arico nshaka guhagarara kuno munsi, igikorwa ciwe c'intumwa co gusengera abantu b'Imana, co kuzana ubwoko bw'Imana imbere y'Imana, co gusengera abantu bakijijwe muri iki gisagara c'i Kolosayi, agerageza kubereka intambwe bageze ko ashima, ariko kandi agerageza no kubereka n'intambwe bagomba gushikako batarashikako, kuko navyone ari ngombwa yuko abantu b'Imana batihenda, kuko hari igihe rimwe na rimwe wibagira yuko hari ahantu utarashika, hama ugasanga ego warakijijwe ariko nturi kurashishikara gutera imbere, nturi kurashishikara kuja imbere hamwe n'Imana. Iyo utari kurashishikara rero kuja imbere, kenshi bikubera intambamyi canke bikakubera inkomoko y'ukuvangirwa mu buzima bwawe, kuko ikintu kidakura kiba cahagaze. Iyo ikintu kitariko kiraja imbere kiba cahagaze, kandi probabilite ko gitangura gusubira inyuma nayo niba niniya. Rero Paulo yari umuntu ariko arandikira iri shengero ashaka kurikangurira, ababwira ico abasengera, ico asaba Imana. Aravuga ati nico gituma rero natwe kuva igihe twumvise amakuru yanyu ntiduhagarika kubasengera, ntiduhagarika kubasengera. Nk'umurongozi nk'uwabavyaje ubutumwa yabibukije ko igikorwa ciwe ari ico kubasengera, ntiduhagarika kubasengera. Apana kubera ibi nibi, ariko ntiduhagarika kubasengera bivanye naho tubona mutarashika. Ndagomba no musi muri kino gitondo kuvugana uyu mutima kugira ngo twibutsanye kandi tubatera intege, kandi umuntu asubire kandi kubibutsa igikorwa ntiduhagarika kubasengera. Icifuzo c'umuntu wese w'umurongozi, ucifuzo ubufise nico kubona abantu barushiriza kuja imbere. Igihe cose uronka amakuru meza y'umuntu mu rushengero yakize, yabohotse, yishuwe mu kibazo kanaka, yateye imbere, afise intahe nziza, ariko arakoreshwa n'Imana guhindura ibintu, igihe cose hari inkuru nziza iza tukayumva mu matwi, ariko ikaza itubwira amakuru meza kubiberekeye, igihe cose nibaza ko nta recompense canke nta gahembo kangana nkako ku muntu wese w'umurongozi. Igihe cose wumvise hari amakuru meza yica Imana iriko irakora mu bantu bari mu rushengero. Iyo usohotse kwibarabara bakakubwira ngo kijya kintu kijya gikorwa n'ico umukristo wo mwishengero wanyu, iyo urenganye bakavuga ati ijya realisation canke ijya changement n'umukristo wo mwishengero yayizanye, hari ikintu yahinduye ahantu,
ntimushobora kwibaza ibiro wumva wungutse n'ingene wumva uryoherewe indani ukumva umenga nico gitsibo kuko iterambere ry'abantu usengera ryamariza nk'inkuru nziza kuri wewe kandi rikamariza rimera nk'irigukanda mu gihe cyose uba utakaza energy kugira ngo userve abantu ariko kandi bikaba bibi igihe wumva amakuru mabi kuri ba bantu wama wigisha kuri ba bantu wamusengera ariko hahera gutyo ukumva bariko barasambura ingo hahera gutyo ukumva bariko baratrenana muri justice bariko baratwarana imanza ivyo byose wavyumva ukumva ni nkuko Satani akubwiye ngo ntacu uvuga hajya uburi kura dekona hajya uburi kura vuga nka haut-parleur uravyumva Satani akoresha amakuru mabi yanyu kugira ngo atudetruize aduce intege nico gituma Paulo yavuze iki kintu gikomeye ngo nico gituma tudahengeshanya kubasengera ngo kubera iki nivyo nshaka guhagararako ati ntiduhengeshanya kubasengera dusaba Imana ngo ibuzuze ukumenya ubwenge bwo kumenya ivyayo byose ako gace kavuga gute mu Kirundi nico gituma natwe uhereye igihe twavyumvise tudahengeshanya kubasengera ndashaka mwumve ivyo Paulo asengera kubasengera no kubasabira ngo mwuzuzwe ukumenya ivyigomba Paulo yarabona ngo aba bantu barakijijwe bari mu rugendo rwo guhingurwa n'Imana ariko aravuga ngo turabasengera kugira ngo mwuzuzwe kumenya ivy'Imana ishaka mwuzuze kugira ngo mube rempli de la connaissance de la volonté de Dieu ndashaka kukubwira ngo asangwa twarakijijwe uko turushiriza kugirana ubusabane n'Imana niko intumbero y'Imana canke intumbero y'amasengesho y'intumwa yari yo kuvuga ngo Mana aba bantu bakijijwe nubuzuze bagire ubundi bumenyi mu kumenya ivyo ushaka mu yandi majambo Paulo yerekanye yuko ubugombe bw'Imana burafise niveau Mehadora vira tubwiye ngo yaramenye ico Imana imushakako ndazi ico Imana inshakako ariko hamwe no kumenya ico Imana idushakako Paulo arerekana yuko ico Imana idushakako turashobora kukimenya mu rugezo rumwe ariko hama hariho possibilité yo gukura mu kumenya birushirije ico Imana idushakako muri 92 93 naramenye ko Imana impamagaye nk'ugomba gukorera mu bango ryo kugabura imfungurwa z'ijambo ry'Imana nkikizwa natanguye kuvuga ubutumwa nkiri mutoya haheze umwanya mutoya ariko kandi byansavye imyaka myinshi shika ku myaka 9 kugira ngo menye pour la première fois yuko Imana impamagaye nk'umwungere bisobanura ngo Imana iraguha information kubijanye n'ivyigushakako ikabiguha ku rugezo rumwe ariko hama hariho icumba novuga hama harimo possibilité hama harimo akaryo kukumenya birushirije ico Imana igushakako rero iri shengero ryari rihagaze neza ry'Ikolosayi ryari rihagaze neza Paulo arishingira intahe ariko naho yarishingira intahe akakunda intahe ariko araryumvamwo yarashitse kuri intambuko yo kubabwira ngo ndabasengera ariko naho amakuru yanyu ari meza ndabasengera ngo murushirize kongerezwa ubwenge bwo kumenya ubugombe bw'Imana iyo umukristo ahagaritse kumenya ubugombe bw'Imana ku buzima bwiwe iyo umukristo adashishikaye gukura mu kumenya ico Imana imushakako Imana yampamagaye nk'umwungere ariko kandi chaque étape y'ubuzima bw'ishengero hariho directive hariho ico Imana igomba kwiri shengero rijamo nta na rimwe ivy'Imana yambwiye mu myaka iheze vyihagire canke vyikwije kandi igihe cyose Imana ikubwira bivanye n'ingene ungana hariho ivy'Imana itatubwira kuko ibona tukiri batoya apana bato mu myaka ariko bato mu mpwemu Imana ikaduha amajambo yayo bivanye n'ivyibona ko dushobora kujeha no gutahura Imana ntiyibaraguza Imana ntivuga kugira ngo ipfe kuvuga ariko bivanye n'ingene ushishikara gukura Imana igenda iguha information
iguha communication ijanye n'urugezo rwawe rwo gukura, ijanye n'igihe cawe ugezemwo, ijanye na saison z'ubuzima bwawe, Imana ikakongerereza kumenya ubugombe bwayo ku buzima bwawe. Nico gituma mu gakiza nta bwibone bugomba kubaho, nta n'abakamenyi bagomba kubaho, kuko uko dukura mu Mana niko tugenda turushiriza gutahura besoin dufise yo kumenya ibirushirije ku bijyanye n'ubugombe bw'Imana ku buzima bwacu, kuko ubugombe bw'Imana hari igihe butangwa mu buryo buri general, ariko hari igihe Imana izana ubugombe bwayo mu buryo buri detaye, buri specifique, bivanye n'aho ubuzima bwawe buriko buragera, n'aho buriko buraja. Paulo yarabwirira ishengero ngo ndabasengera kugira ngo mwongererezwe ukumenya kose ku bugombe bw'Imana. Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe cyane. Nturashika, ntituratahura byinshi, ntiturarengera kuba surpris n'Imana. Imana iracafise ivyo igomba kutumenyesha. Turacakeneye gukura, turacakeneye gutahura. Nico gituma iyo tubahimiriza kuba mu biri ibi bintu vyo kwiga niki, kandi ni vyiza kuko muritabira inyigisho, ariko iyo tuza kwiga haba harimo gushaka no kongerwa kurushiriza kumenya ubugombe bw'Imana. Ni ukuvuga ngo ngomba kuba ndi umuntu atahura neza ubugombe bw'Imana ku buzima bwanje, kuko aho udatahura neza hazokwama hacika intebe ya Satani. Aho hari ivyijiji mu maso yawe utabona neza hazokwama hariho occasion y'umunsi kuzana iyindi interpretation. Rero naho ndi pastor ndacakeneye kumenya ubugombe bw'Imana mu buryo bwagutse, ndacakeneye kongererezwa ubwenge bwo kumenya ubugombe bw'Imana ku buzima bwanje. Ibi bituma ubuzima bwacu buryoha, kuko si nka kwa kundi ushobora kugenda muri iki kintu ukavuga ngo ikintu naragihejeje narakirangije. Oya, ntiturarangiza kumenya ubugombe bw'Imana ku buzima bwacu, ariko haracari ivy'Imana igomba kudutahuza, haracari ivy'Imana igomba kutwigisha. Ikigira kabiri Paulo yavuze abasengera gitandukanye nico, aravuga ngo ndabasengera kandi kugira ngo mwuzure, ndabasengera kugira ngo mwuzuzwe ukumenya ivy'igomba no kumenya mukumenya ivy'impuhwe. Uravyumva bwose mu Kirundi bavuze nabi, umvize ngene bavuga ngahantu mu Gifaransa. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, virgule, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Paulo aravuga ati, ni mu yandi majambo, ego murakijijwe, ego muravuga mu ndimi, ego muravuga ubutumwa, ego murakorera Imana, ego murashikanira Imana, ariko ndasaba Imana ngo munongerereze mu buzima bwanyu, mwongererezwe ubwenge bwo kumenya, mwongererezwe sagesse. Paulo yarabona yuko umukristo iyo adafise sagesse ikwiye mu buzima bwiwe, naho yoba yarakijijwe, kutagira ubwenge, kutagira sagesse, reka traduise sagesse, reka nsigure sagesse nk'ubwitonzi, nk'urugezo rwo gutwara ibintu no kugenza ibintu. Iyo tuvuze ngo fiston muri kijya kibazo hari umuntu yamwishuye nabi, nkavuga ngo fiston yavyitwayemo neza avec sagesse, naho ujya umuntu yamwishuye amajambo akamukarira akamubwira nabi, fiston yavyifashemo na sagesse. Iri jambo sagesse uravyumva naho mu Kirundi bagita ubwenge, kandi dufise ntituryagura, kuko ubwenge turanari kufatanya no kuvuga na intelligence canke tukavuga ubumenyi, ariko sagesse ni gihe mfise ubwenge bwo kumenya kwifata mu bintu neza. Hari umuprofete wo muri Bibiliya yitwa Natani, yari afise sagesse, yari umuprofete ariko akagira sagesse. Ngana babwire ko mu isezerano rya kera hari abaprofete bapfuye kuko bari babuze sagesse. Urashobora kuba warahamagawe n'Imana ariko ukabura sagesse. Niho uzoza gusanga abantu b'abakozi b'Imana agenda bavuga ngo banse kunyakira, ngo nabazaniye ukuri, banse kunyakira, ariko ugasanga ntiwaretse kwakirwa kuko abantu badashaka kwakira ukuri ufise, waretse kwakirwa kuko atabwenge ufise bwo gutanga ukuri ufise. Birumvikana?
j'espère ko ntasubira vuga utirengana. Aha. Natani Imana yamweretse ko Dawidi umwami yasambanye. Proverbe ivuga ngo wubahe umwami kuko afise ububasha bw'ubuzima mu kiganza, yotuma ubaho canke agatuma upfa. Ariko Natani amaze kutumbera akamenya ko Dawidi yakoze icaha, ntiyagiye nk'ugomba kumwanonsa ko yakoze icaha ko Imana yavyerekanye ngo Imana yatweretse ivyawe. Oya, ntiyaja asunitse inda, ntiyazanye arrogance. Ariko Natani ashitse kuri Dawidi yakoresheje sagesse. Muri Nouveau Testament sagesse ni don de sagesse. Uravyumva? N'ubwenge bwo kumenya ingene ukemura ikintu. Gutahura ikintu ni kimwe, ariko ubwenge bwo kugishira mu ngiro ni kindi kintu. Abantu benshi barakijijwe ariko ntibafise ubwenge bwo gushira mu ngiro ivyo Imana yabahamagariye gukora. Iyo ngiye gushira mu ngiro ico Imana yampamagariye, nkabura sagesse yo kugikora, ukubura ubwo bwenge bwo kugishira mu ngiro buzokwama bunkwegera ibibazo. Paulo yarasenga ngo ndasenga ngo Imana ibongerereze ubu bwitonzi, iyi sagesse. Abantu benshi muriko murasufura kubera manque ya sagesse. Abantu benshi muriko muritira abandi bibazo mufise ariko kuko mwabuze ubwenge. Abantu benshi uriko uribaza ngo Mana kuko ari wambariye iki kintu ariko kikaba ndagifisemo amananiza, ariko ntaba ari amananiza avuye ku kindi, ariko nuko utakuze mu bijanye n'ubwenge bwo gukora ico Imana yaguhamagariye. Salomo yari umwami ariko Imana imuha sagesse, bimushoboza guca imanza igihe abagore bapfuye umwana, ariko agira sagesse yo gukemura ikibazo. Sagesse n'ubuhinga n'ubwitonzi ugira bwo gukora ico Imana yaguhamagariye. Rero Paulo abona yuko ishengero rirakeneye gukura muri sagesse. Bagore mwubatse mubakanye n'abantu badakijijwe, murakeneye gukura muri sagesse. Kwama wibutsa umugabo wawe ko ari imboregwa, umwibutsa kajoja mu muriro udahera. Reka nakubwire ngo naho wowe uri kuravuga ukuri, manque ya sagesse irashobora gucereza ico Imana igomba gukora mu buzima bwiwe. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mugire imyifato nziza hagati muri bo, kugira ngo umunsi Imana izobagenderera izi bibutsa ibikorwa byanyu byiza. Reka nakubwire, iyo Imana igendereye umupagani ntimubwire ivyo mwijuru. Iyo Imana igendereye umupagani nimwereka marayika Gabriel. Iyo Imana igendereye umupagani imwereka umukristo ari muri environnement yiwe ingene abayeho. Imana igakoresha ubuzima bwawe na style de vie yawe kugira ngo ucike icitegererezo cotuma ababanyi bawe bakizwa. Rero uko mbayeho n'inyifato yanje biri important. Imvugo yanje, imibereho yanje birafise ico bimaze kuko Imana irabikoresha. Iyo rero tubuze ubwo bwenge tukaba maradwa, tukavuga ubutumwa nabi, tugakomeretsa abantu, tukababwira ukuri tukakubabwira mu buryo bubi atabugwa neza, tuba turiko turica akaryo k'abo bantu ko gukogwa ko nico turiko turabafashisha. Hari ibibazo vyinshi ugira mu kazi ariko ugasanga ni manque ya sagesse. Ugacuja kurondera mu pastori canke bakakubwira ngo hari umuntu azogusengera ngo bikemuke, bagacabwa ngo hari umuntu yakuroze ngo baragutanze nico gituma mu kazi utagira success. Hamukagenda ukagira ibintu ngo bakurogorore, bakakoza n'amazi, bakagukura ku bucafu, ariko ukaguma uri muri échec professionnel, atari kubera Imana itagomba kukuzigamira mu kazi, ariko Imana niyo yaguteretse hajya ufise opportunité yo kuronka ubuzi bwinshi, ariko manque ya sagesse yamigutuma imisi yose atahantu uramba. Sigitero c'abadayimoni. Urakeneye gukura mu rugezo rwa sagesse. Yongera avuga ngo ndabasengera ngo Imana ibongerereze ubwenge. Ubwenge n'urugezo, intelligence n'urugezo rwo kumva ibintu, n'urugezo rwo gutahura ibintu, n'urugezo rwawe rwo kwiyumvirako. Ngenda bereko yuko ibi bintu uko ari bibiri ntibisa n'ibintu biri spirituel. Paulo yaravuze ngo ndasenga ngo mwongererezwe ukumenya ubugombe bw'Imana, ariko aciye avuga ibindi bintu no kwita biri technique by'ubuzima bwa misi yose, sagesse na intelligence. Abakristo benshi baraprivileja igisata c'ivy'impwemu, ariko bakabura ingene ico gisata c'ivy'impwemu
ntibakure mu bwenge, ntibakure muri sagesse, bigatuma nubwo ufise amasezerano akomeye y'Imana uzokwamucererwa gushika mu masezerano y'Imana, atari uko Imana ibesha, ariko ari uko Imana hari ivyo ikwiteze ko ufise mu ruhara, ariko utashishikaye gukuramo nk'uko byari bikwiye gukura. Muri ubu buzima urakeneye kongerwa ubwenge bw'Imana. Abantu b'Imana bagomba kuba bafise ubwenge bw'Imana. Iyo abantu babumviriza bagomba kubumvamo ubwenge bw'Imana. Iyo abantu babonye mutunganya ibikorwa byanyu bagomba kubabonamo sagesse y'Imana. Hagomba kuba tushe y'ubumana mu buzima bwanyu bihatandukanye n'abandi bantu bose. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Ku murongo wa 10 ngo ivyo byose ndabibasabira rero, kugira ngo mugende nk'uko Imana ishaka, muyinezereza muri vyose, mufise ivyamwa vy'ubwoko bwose, kandi murushiriza gukura mu Mana. Mbwira umwishanyo uti gukura. Ndashaka abantu b'Imana mumve ikuntu Paulo asulinya ibintu byose ariko aravuga basengera bijanye no gukura, 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 gukura. Ikibazo twokwibaza muri kino gitondo, wowe uriko urashishikara gukura? Hari ahantu wumva uri kurava, uri kuraja? Hari ahantu wiraba muri kahise ukabona ati hari intambuko ndiko ndagira? Iyo tuvuze gukura si ukugira connection nyinshi muri eglise, si kuba umujama wa pasteur. Iyo tuvuze gukura si ukumenya n'abarongozi bose muri eglise no kubametriza bose. Iyo tuvuze gukura si ukumenya vyinshi ngene bigenda mu vy'Imana. Iyo tuvuze gukura si uko twakujeje amabanga menshi mu rushengero, no. Iyo tuvuze gukura tuba tuko turavuga ngo hari ikintu wumva uri kurunguka kubijanye n'ubucuti n'ubusabane bwawe n'Imana. Wumva hariho biriko biriyongera mu rugendo rwawe, hariho bishasha biriko biraza. Paulo avuze ikintu gikomeye ati nuko rero ndasenga kugira ngo mushishikare kugira ivyamwa byo mu buryo bwose. Ndashaka kwevori wamvuga iki kintu. Yavuze ngo mugende muporta des fruits mu bikorwa byose, mugende mugira ivyamwa by'ubwoko bwose. Nimba uri umupastor ugomba kugira ivyamwa, nimba uri umuririmbyi uturongora ugomba kugira ivyamwa, nimba uri wa wundi utwakira hagomba kubaho ivyamwa, nimba uri wa wundi ugenda mu bitaro hagomba kubaho ivyamwa by'ubwoko bwose. Nimba uri wa wundi ujejwe administration muri eglise, nimba uri wa wundi ujejwe organisation y'ikintu kanaka, nimba uri wa wundi utwaye departement iyihe, mugende mugira ivyamwa vyiyongera. Nimba uri wa wundi wubatse urugo uri umuvyeyi w'abana, hagomba kubaho ivyamwa vyiyongera. Nimba uri wa wundi ufise responsabilité hirya no hino mu gihugu, uravyumva hagomba kubaho ivyamwa vyanyu bigende vyiyongera, mugende muporta toutes sortes de bons fruits mu buzima bwawe. Haleluya. Yesu ashimwe. Hariho ivyamwa bigomba kugwira mu buzima bwanje. Ngomba kwama ivyamwa, ngomba guporta amafruit. Ikintu nabonye kibi gishikira abantu bakijijwe, abantu ntibazi kuba mu kintu ngo bakibemo. Unyumvirize neza. Hari igihe wumva mu mutima wawe ufise umuhamagaro wo gukora ikintu mu rushengero canke hanze y'urushengero, c'Imana kurongoye gukora, yaba mu muryango ukiyemeza kugiye kuvuga ubutumwa mu muryango w'iwanyu, ugakreya groupe ya WhatsApp ya famille, ugatanga kuzura barungikira amaverse, ugatangura kuzura bakoranya. Ariko hahera amezi 5, amezi 6 bigatangura bikakuremera, ugatangura ukabihagarika. Ejo wumva mu rusengero duhamagaye abantu bakora ministeri yo mu bitaro, ukiyandikisha. Wabona kuja mu bitaro bigutwara amasamudi yawe yose ukabihagarika. Nasanze ikintu kigora abantu ntibazi kuba mu kintu ngo bakibemo. Aha Paulo ariko arerekana mu rugendo rwacu ibintu bigomba kugenda vyiyongera. Kuko iyo utari kurashishikara kongererezwa kumenya, gukura, ubwenge, sagesse, birashoboka yuko n'ico uri kurakora utazokibandanya. Uyu munsi ndagomba gufatanya ibikorwa vyacu no gukura kwacu. Nimba nkora igikorwa c'ubwungere nintaba nshishikara gukura, nzoshika ahantu murambirwa n'ivyo ndababwira, kuko atagishasha uravyumva canke atakindi kiza ciyongeramo. Nukuvuga ngo ivyo nkora biraba affecte n'ingene nkura. Abantu benshi mu buzima bwabo
iyo bafise ivyo biyemeje gukora bagera ahantu bakabisangamwo intambamyi, benshi bagenda barondera umuryango wo kubivamo no kubihagarika. Ariko muri kino gitondo ndaje kuvuga muri iri jambo ngo ukeneye gusohoka hanze y'ikambi. Ukeneye gusohoka hanze y'ikambi. Ndashaka gusobanura iki kintu. Hari igihe watahuye ko guhimbaza Imana ari vyiza, ukamuza mu malouange n'amadorasiyo yose, ugitangura kwinjira muri live center ntiwasiba vendredi. Ubu hari abantu muri mwebwe uratahura ko guhimbaza Imana ari vyiza, ariko kandi n'iminsi yo guhimbaza ugasanga warayipakuruye ntukiza gusenga. Barizo umuntu micana uti vendredi buri he? Ubiravye nta muntu n'umwe ngaha muri live center atatransise muri vendredi acinjira mu rusengero. Abantu benshi bakijijwe, abantu benshi barakizwa kubera indirimbo. Ariko kubera iki ico kintu utakibandanya? Uzokumva umuntu akubwira ngo je ngo ndahora nkorera Imana, ngo naje mva muri shengero rya Eglise Vivante, ngo musengera hana ari mu protocole. Ukamubaza uzore ko beki ngaha wicaye. Ngo nararusha. Ngo shaka ngo ahantu mba, ngo nicara, ngo batangora, ngo haniho nshaka kwibera. Okay. Urabizi, ushaka kumenya ico wemera, uzokirabire mu rugezo rw'ingene ukibandanya. Ikintu cose uvamwo nuko atakwemera gukwiye ko ari mu mutima wawe igihe watangura kugikora. Waragikoze mu bigumbagumba, waragikoreye mu zindi influence z'abandi bantu, waragikoze kubera agapredikasyo kavumbutse dimanche imwe karagushituruka ingia, ariko kuba utagishobora kugishishikara nuko ataco wemera. Umuntu umwe yarambwiye mu ndwi iheze tuganira ngo pastor niko Imana ikintu takinkore nayo ndacizereye. Ndamanya ikizokwereka imbisi yose ko ikintu atakwizera wari ugifitiye nuko ico kintu atazokibandanya. Ukwizera ntiguhagarara, ukwizera ntikubivamo. Ikintu cyose wizereye mu nyuma ugatebuka giheba nukuvuga ko ataco wigeze wizera, kuko ukwizera ntikudendebukigo, ntigufise iyo possibilité ya dendebukaje, ntibibaho. Ukwizera kuri constant, ukwizera kurashika no mu rupfu, kwizera ntikurekura, kwizera ntikubivamo. Nuko rero zo kwa musanga dufise abakristo baciye mu madepartema yose, barabaye mu vyo kwitanga, barabaye muri korale, barabaye hari abantu barushe bashaje bakoze ibikorwa byose mu mashengero yose, baca baza guhereza ngaha, baca bararyoherwa ko tutabazi. Uno munsi muri inyegeje, sinzi aho winyegeje, uryohewe yuko ata muntu akuzi, ariko ndakuzi. Ndakubona naho wicaye, urabyumva ukamenga waje muri recreation. Ariko ngenda kubwire ngo burya nta mugisha n'umwubaho ku kintu utabandanije. Hari imigisha Imana itarampa yo kuyikorera kandi itazompa n'intabandanya. Hari imigisha iri muri 2020, hari imigisha iri muri 21, hari imigisha iri imbere kandi iri muri kino kibanza mpagazemwo, iri muri mwo muhamagaro mpagazemwo. Ninawuvamwo sinzoba nashishikaye gukura no kubandanya. None nikiye kizontuma nshikana muri 2022 nkora ivyo bintu nyene mbandanya gukora? Nikiye kizonshoboza kuhashika ntarambiwe? Nikiye kizonshoboza kuhashika ntumvise shatse kubivamwo? Nikiye kizotuma ntacanganyikirwa? Kuko mu gikorwa cose habamwe ico twita routine, ikintu cose ukora urashobora kukimenyera kikakurambira. Nikiye gituma biguma biryoshe? Igituma biguma biryoshe nurugezo rwo gukura mbandanya ngirira muri hano hantu, nurugezo rw'ubushobozi bw'Imana bubandanya buza kunshoboza kubandanya, nurugezo rwo kwigishwa no gukura rugenda biza byahurirana n'amacumu yo mu gikorwa. Ariko amacumu yo mu gikorwa hakabaho amorti yitwa gukura no kumenya no gutahura, hama bigatuma nshika muri 2022 nkiryoherewe ivyo ndiko ndakora, umenga biracari bishasha. Ukibaza ngo kubera ikatarambirwa. Nta kurambirwa kubaho igihe hariho gukura, ariko igihe udakura urarambirwa. Igihe utera intambwe mu mpemu urarambirwa. Paulo ku murongo wa 11 gafisto hadusomeye ku murongo wa 11, Paulo yerekana yuko
muri uru rugendo rwacu rwo gushishikara niho n'ubushobozi bw'Imana bwidegaje, niho n'ubushobozi bw'Imana bukorera mu buzima bwacu. mushobozwa n'ubushobozi bwose, mushobozwa n'ubushobozi bwose nk'uko inkomezi z'ubwiza bwayo ziri, nk'uko inkomezi z'ubwiza zayo ziri, ngo mwihangane rwose, mwihangane rwose, ntimurambigwe, mubigiranye umunezero. Ni gute wo kwihangana nturambigwe ukabikorana umunezero udashobojwe n'inkomezi z'Imana? Ibi ndagomba kubikubwira ngo ndakubarire ngo ikintu cyose watahuye cy'Imana, haba gutanga, haba kuba mu ijambo ry'Imana. Reka ndabahe example iri simple kandi ntimumbeshe. Ni bande bantu muri isomene basomye Bible? Ndashimiye abatabeshe. Mwenda bakunda ko ntimubeshe. Urabona? None kuki wamanitse mu nzu yawe ngo ijambo ry'Uhoraho ngo ni itara rimurikira ibirenge byanje, ukabipataje kuri statut? Twaraye tuyibonye kuri WhatsApp statut yarenganye ngo Uhoraho, uravyumva, ijambo ry'Uhoraho ni itara rimurikira ibirenge byanje. Nitwasanga muri salon yawe tuza gusanga iyo verse yanditse, siko waramanitse tableau kuri mariage, kuri cadeau ya mariage baraguhaye tableau ivuga ngo ucyo nawe ucurayimanika ngo uravyumva. None kubera iki mutarisoma? Ofete conclusion, nasanze abakristo benshi baribesha. Uravuga ko wemera ijambo ry'Imana ko ntajya usoma. Reka rero ndagucira urubanza, ntajya wemera. Kuko ico wemera urakibamo, ico wemera urakivaloriza, siko? Muri mwebwe ninde muri indwi atafunguye? Utafunguye muri indwi? Utafunguye ivyo kurya? Usa utafunguye ivyo kurya muri indwi? Uri mu masengesho? Uri mu masengesho? Okay. Mwese mwarafunguye muri iyi ndwi, ariko hariho benshi nabonye batasomye Bibiliya muri iyi ndwi. Barizo mu chat nikiye kiri important. Urabona rero, haleluya, ni bande, siko? So ibi ni ibintu bikwereka yuko vyakwere ntavyo wemera. Hama kandi ico udakora ngo ukibandanye, Imana ntikiguheramo grâce. Bivuga ngo ubushobozi bwe bubaherekeze kugira ngo mushobore gushishikara no kwihangana no kubikorana umunezero. Iyo turiko turabandanya gukura, hari ubushobozi bw'Imana buza bukadushoboza, bukaduherekeza gukora vya bintu nyene dukora, tukabikora tutarambiwe, tukabikora tutadendebukiwe, kuko hari umunezero uva kuri bwa bushobozi bukorera muri twebwe bukabidushoboza. Nta bushobozi bw'Imana uzobona mu buzima bwawe atakintu c'ubumana uri kurabandanya. Wanyumvise? Hari abantu bashaka ngo kuki tutabona ubushobozi bw'Imana. Reka nakubwira, ubushobozi bw'Imana si saka option ko kuryohera ingene tumere ngo ntavyumvise ngo nakozwe ko. Oya, ubushobozi bw'Imana buherekeza umuntu afise ikintu ari karakomplisa c'ubumana. Mwanyumvise? Navuze ngo ubushobozi bw'Imana buza ku muntu afise ikintu ari karakora c'ubumana, umuntu ari karashitsa mission, umuntu ari karajana n'Imana. Bene uyo muntu niwe experiment ubushobozi bw'Imana, kuko ubushobozi bw'Imana ni ic'Imana iha umuntu ari ku rugendo kugira ngo ashobore gushika. Ubushobozi bw'Imana ni burya yahaye Eliya ari karahunga, ariko ahunga aja kurondera Imana. Imana ikamuvyura ntimuremesherezaho, ariko ikamugaburira kugira ngo imuhe inkomezi zo gushika. Ikamuvyura no kwibaza mu Mana kuki Eliya utamwishuriye hajya hantu. Aramenya ngo vyuka uje unywe kuko urugendo rwawe ruracari rurerure. Imana ikamuha inkomezi zo gushika mu cumba c'amahombi. Imana ikamuha inkomezi zo kuja gushika ahantu ho kubonana n'Imana hanze y'ikambi. Ariko ubushobozi bw'Imana, Imana ibutanga ku muntu ari karashitsa mission y'Imana. Iki nico Paulo rero yashishikaye gusengerera ishengero kugira ngo mushobozwe n'inkomezi zayo, kugira ngo mubandanye kandi mukorane umunezero kandi mubishishikaye mudahagaritse. Ndagomba kuvuga kuri uyu munsi ngo ico cyose Imana yakubwiye ugomba gukora ariko cakuremereye nugisubiremwo, kuko mu kukibandanya niho Imana izokwiyerekera.
umuntu wese Imana imwiyerekera ahari no muco ariko arakora. Umuntu wese Imana imwiyerekera ku izamu ryiwe. Bwana asifiwe sana. Ndashaka kurangiriza kuri Mose gatoya. Niwe nshaka gusoma muri Exode, kuvayo igice ca Exode igice ca 33. Mose n'umuntu yari afise iyi intimite canke afise ubusabane n'Imana. Ndagomba uyu munsi kuvuga ngo birakenewe kandi birahambaye cyane yuko ata muntu numwe muri mwebwe anegrija ikintu kijaye n'ubusabane bwiwe n'Imana. Imana tubana nayo mu ijambo, Imana tubana nayo mu masengesho, Imana tubana nayo tuyikorera, Imana tubana nayo twitwararika iciri kiratujanamo. Uyu munsi ndagomba kukubwira ngo iki kizogufasha gushishikara gukura. Hari igihe mpora nibaza yaba ntakorera Imana agakiza kanje ukuntu kari kuba kameze. Rimwe hari igihe uraba abantu bamwe bamukavuga ati nikihe coba motiva kuja kure. Ubuzima bwacu bwose nkuko twavyumvise, ubuzima bwacu bwose burafise icimana dushakako. Cimana ikirahamagarira ubuzima bwacu. Iki nta muntu agomba kukibera amaso nka wewe uri mu rushengero uyu munsi kumenya ngo nahehe hana Imana igomba gukoresha ubuzima bwanje. Hama iyo maze kumenya aho Imana igomba gukoresha ubuzima bwanje, ndagomba gukura, ndagomba gutahura birushirije kubijanye n'uwo muhamagaro, ndagomba kugwiza ubwenge kubijanye n'uwo muhamagaro, ndagomba kugwiza ubumenyi kubijanye n'uwo muhamagaro, ndagomba kwakira inkomezi z'Imana kubijanye n'uwo muhamagaro, kugira ngo nshobore gupersevera, kugira ngo nshobore kuba patient, hama nshobore kubandanya kubikorana umunezero. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe. Hari n'umuntu yombwira no muri kino gitondo ngo je sinzi ivy'Imana yampamagariye. Ebana, ivyo urimo nyene, ivyo utahura urimo, naho hantu Imana irahagufise ko ici kwitezeko, uri itara aho hantu. Yesu ashimwe cyane. Rero igituma nshaka ko turaba ubuzima gato bwa Mose, ndashaka ngo tumukure ku iki kintu gikomeye cyane. Mose yarazwi nk'umuntu abanda n'Imana. Mose yarazwi nk'umuntu arondera Imana. Ariko mwese musomye muri chapitre ya mbere ya Exode, mukagenda mwevoriwa, muzobona yuko Mose Imana itangura itwereka faiblesse ziwe. Imana itangura itwereka Mose adashoboye, Imana itangura itwereka Mose adidinganya. Abashakashatsi baravuga ko Mose yabegeya. Biraboneka yuko Mose yatanguye ministère aherekezwa na Aroni kugira ngo azaravuga mu gishingo ciwe. Imana yahamagaye n'umuntu atazi kwiexprima. Imana yahamagaye umuntu yuzuye ubwoba bwo guhagarara imbere y'abantu. Ariko Imana ntaco biyitwaye ingene iguhamagaye umeze. Ariko ikibazo ni ingene ushishikara mu muhamagaro, swati wevoriwa ukira ubohoka cyangwa ukagumana bwa bumuga watangurana. Ngenda babwire ngo muri uru rugendo tujanamo n'Imana ntitugomba gushishikara muri bwa bumuga twatanguranye, kiretse gusa iyo tutaretse ngo Imana ikore mu buzima bwacu. Nico gituma mu gakiza si kibanza c'ama excuse. Hari umukristo kugira ngo ngo je ngo ntuncira urubanza, ngo je ngo nimuncira urubanza, ngo Imana iranzi, Imana irakuzi. Ariko kandi Bibiliya ivuga ngo umuntu w'impuhemu, l'homme spirituel juge de tout. Iyo umuntu akuzi, iyo umuntu akwegereye, arashobora kugukosora. Reka kudutera amaverse y'imanza, no. Ahubwo ugomba kwemera kugira gute kwerekwa intambwe ugomba kuja ko mu buzima bwawe. Mose yatanguye avugirwa na Aroni. Mose hagati muri ministeri yiwe, Aroni ntiyarakivuga, Mose yarazi kuvuga. Mose ntiyaragikeneye Aroni mu ntambuko zijaye n'ingene bari yaramukeneye bagitangura, kuko biraboneka ko Mose mu kwegera Imana ubuzima bwiwe bwarahindutse. Iyo twegera Imana iraduhindura. Yesu ashimwe cyane. Iyo twegera Imana ntituyibwira ivyihindura byo hanze, ariko iyo twegera Imana turayegera kugira ngo natwe iduhindure. Urimuka amashengero ukiruka ahantu kuko hamwe bagukozeko, ahandi bakubwiye ikintu, ntushaka umuntu numwe avuga mu buzima bwawe. Ariko kandi ngenda kubwire ngo urakeneye ko hari abantu bagira ico bakubariye
kuko ntushobora kugumana za ntege nke watangurana ukaba ukizirimo ku rugezo rungahe. Wegera Imana hagomba kubaho evolution. Mose rero muri iki gice cya 33 ageze kuri maturité mu muhamagaro, ageze ku rugezo rwiza. Ibisobanura ko ata makosa yakora, ariko Mose yarageze mu rugezo rwiza. Muri chapitre 33 verset 7 kugeza kuri verset 11, naho hantu nza kuja kurangiriza kuri iyi nkuru kugira ngo tuvuge kuri iri jambo rivuga ngo ugomba kuja hanze y'ikambi. Haleluya. Mose yajana ihema akarishinga hirya yaho bashagaje, ahitanguye yagita ihema ry'ibonaniro. Uwagomba gusiguza uhoraho wese yava aho bashagaje akaja ku ihema ry'ibonaniro hirya yaho. Kandi uko Mose yava aho bashagaje agiye kuri iryo hema, abantu bose bava hasi, umuntu wese agahagarara ku muryango w'ihema ryiwe, bakamukurikiza amaso gushisa aho yinjiriye muri iryo hema. Mose yamara kwinjira muri iryo hema, ya nkingi y'igicu ikamanuka igahagarara ku muryango waryo. Uhoraho akaganira na Mose. Abantu bose bakabona iyo nkingi y'igicu ihagaze ku muryango w'iryo hema, bakava hasi, umuntu wese agasenga ari ku muryango w'ihema ryiwe. Uhoraho akiganirira na Mose imbona nkubone, nk'uko umuntu aganira na mugenzi we. Maze Mose agasubira aho bashagaje, ariko umufasha wiwe Yosuwa mwene Nuni w'umusore ntiyava kuri iryo hema. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Subiramo verset 7. Mose yaja kuri iryo hema. Mose yajana ihema akarishinga hirya yaho bashagaje, ahitanguye yagita ihema ry'ibonaniro. Uwagomba gusiguza uhoraho wese yava aho bashagaje akaja ku ihema ry'ibonaniro hirya yaho. Amina. Aha turiga ikintu gikomeye ku buzima bwa Mose. Abazi muri Israeli gihe baba bagenda bugaragwa, bagenda bimuka kandi bakimura amahema yabo nk'imiryango. Imiryango yose 12 yajyama yugaye aho barara, bajyama bugaye mu muzingi, imiryango yose ikabira. Umuryango wose wimura ihema, kandi imiryango yose uko ari 12 yaba mu mahema uko yagenda yegeranye. Ariko Bibiliya ivuga ngo aho baja hose mu bugaragwa, Mose yamafata ihema ry'ibonaniro, ari ryo hema ryo guhura n'Imana, akarishira hanze y'ikambi, akaritandukanya n'aho basanzwe bari, akarishira hanze y'ikambi, kugira ngo yaba Mose cyangwa umwisirayeli uwo ari we wese akeneye gusiguza uhoraho ashobore kuva mu bwinshi bw'abantu agende kwiherera hanze y'ikambi. Iyo mvuze ngo hanze y'ikambi, uyu munsi ndagomba kuvuga ngo hanze y'ikambi ni ico gihe cyose mu buzima bwawe ugenda wisanga mu munsi wawe, mu bihe vyawe, wamufise ahantu ho guhura n'Imana yawe. Mose ntiyashobora kurongora Israeli adahurira n'Imana hanze ya Israeli. Mose ntiyashimye kuronderera Imana hagati y'abantu. Mose ntiyashimye kuronderera Imana hagati y'amaresponsabilite n'urwamo rw'ivyo ajejwe. Iyo ndi mu vyo ndiko ndakora vya misi yose, ndashobora gutwagwa canke nkarengegwa. Ariko hanze y'ikambi, ibi bitwigisha ikintu citwa separation. Ibi bintu bitwigisha ikintu citwa kuja hirya ya quotidien yawe, kuva muri vya bindi umenyereye, kuva muri ya myanya yawe y'urwamo. Biragoye yuko uronka direction y'Imana igihe uri saturé na gestion yawe ya misi yose, igihe abantu bavuga ibubamfu abandi bakavuga iburyo. Hari igihe utamenye iciyumviro c'Imana, hari igihe ubura direction y'Imana, kuko uri muri influence y'ivyimviro vyinshi, bimwe n'ivyimviro bigezweho. Ariko iyo dusohoka hanze y'ikambi, tuba tuvuye mu biri populaire tukagenda mu biri divin, tuba tuvuye mu bintu biri muri rusange ivy'abantu bose tukagenda kurondera iciyumviro c'ubumana. Niyo aspect ya separation. Nico gituma ihema ry'uhoraho ritaba hagati muri Israeli, ryaba hanze y'amahema yabo. Iyo ukorera Imana canke iyo urongora umuryango wawe,
ariko ntugire ibihe byawe n'Imana yawe. Ntugire ibihe byawe byo kumva icyo Imana yibaza ku byo uri kurakora. Ntugire igihe aho Imana ikongorera ku bijyanye na bya bindi ujejwe. Mose yari arongoye Isirayeli, ariko Mose yari arongowe n'Imana. Wewe icyo urongoye, urongowe nande? Ninda ko influence. Ni ikihe wumviriza? Igituma hari ibintu utabandanya gukora neza, nuko utari connecte ku waguhamagaye, kugira ngo arushirize kukongerereza ubwenge bwo kumenya iyaguhamagariye ujya muhamagara. Ndakeneye ubwenge bw'Imana, ndakeneye sagesse y'Imana kugira ngo nkore ibyo ndiko ndakora. Sinshobora kuguma ndi mu kazi gusa kanje ariko ntafise umwanya wanje n'Imana, kuko ndakeneye inspiration y'Imana gukora ibyo nsanzwe ndiko ndakora. Urakeneye guhumekerwa n'Imana kugira ngo ukore ibyo uri kurakora. Bibiliya ivuga ngo Mose nuko ngo yagenda hanze y'ihema akaja kubonana n'Imana yiwe. Bantu b'Imana, amasengesho mureke kuyagira mato, amasengesho mureke kuyagereranya gusa no kubwira Imana amabesoin amwamwe, ariko amasengesho muyumve nk'ikintu dukeneye kugira ngo dufonksione mu mihamagara Imana yaduhamagariye. Sinibaza kuzoreusisa, sinibaza kuzororanirwa, sinibaza ko umunezero w'ivyo uri kurakora uzoshishikara kwiyongera nimba utari umuntu ari connecte ku Mana. Mose yararongoye abantu bari compliqué. Mose yararongoye ubwoko buri rebelle. Mose yararongoye ubwoko buri terrible. Ndafise abantu dufise ibyo twakorana, ndafise abagenzi b'abayuda mpora mpura nabo muri New York. Nasanze bujya bwoko ku muntu az'abayuda, bujya bwoko bw'Imana nukuri bafise imitima ikomantaye. N'abantu muri nature yabo bakomantaye kandi bari dur, kandi biyemera. Barazi ko Imana batoranije naho batavuga mu ndimi, kandi bazi ko baruta yandi mahanga yose. Ils sont compliqués. Iyo rero ndababonye nca nibuka Mose ngene yarafise akazi kagoye, ahubwo nimba bari bameze gutya kwera. Aba bantu bari bagoye. Nukuri abayuda turabasengera, Isirayeli dufise umugisha wo kuyisengera, ariko kandi Isirayeli nukuri bajya abantu ntiboroshe. Rero ni gute wowe worongora abantu compliqué? Mose Bibiliya tuvuga ngo yagiye guhura n'Imana, nabo basigara barubaka iyindi Imana nshasha. Igiri barongore ngo ibasubize iyo baje bapfa. Mose nawe agiye kurondera ic'Imana imubwira cyo bafasha gushika iyo baroye. None wewe abo bantu bo barongora gute utabakubise imigere n'imitwe n'amashuti? Tu peux pas. Nukuvuga ngo Mose mu kugenda hanze y'ihema yava muri incredulité ya Isirayeli akagenda nawe nk'umwisirayeli asanzwe kumbure nawe nakomantaye, kuko umuntu agwara utwabi wabo bagwaye, nawe mu kwegera Imana ikamuhingura ikaza yamugize umupapa mwiza, yabashikamwo akaza ari different, kuko ubwiwe nawe nari karafashwa n'ic'Imana ikora. Imbere y'ukuja gufasha abandi agomba kuba ari umubeneficiaire y'ic'Imana ikora, kugira ngo bazanemwo ikiriko kiramubako. Bibiliya ivuga ngo nuko ngo agiye mu ihema ngo Isirayeli yose ikamuraba, ngo bakamwihweza bakabona ko agiye gusenga. Nukuvuga ngo nabone barabona ko arondera Imana, nabo baramwihweza bakamwigira ko arondera Imana. Reka ndakubwire ngo utari hanze y'ihema ntushobora kuva. Reka ndakubwire, hari igihe uvyuka mu gatondo ufise amakuru mabi y'ibintu bitageze neza muri business yawe. Abantu bakagutoza inyishu, rondera naka, rondera telefone ya naka, rondera naka, ca hariya, gira gutya na gutya, gira ikihinya, caha, gira uku. Ariko kandi rimwe na rimwe iyo umuntu ari umuntu w'Imana, uriga gutekereza gato ukavuga ati Imana, iki kintu nawe ucibaza kwiga. Kwi business ari wowe wampaye umutahe, kari wowe wambwiye kuzongirira neza hano hantu, kuko ibibaye nabi, kuko impuye n'ikibazo. Ugakubitira hanze y'ihema, kuko bene abo bantu bakubwira baragukunda, ariko na Satani arabakoresha kuko batari contrôler n'Imana. Rukuranye mvaga muntu w'Imana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Mose yashize ihema hanze kubwiwe n'abandi bose bashaka guhura n'Imana. Umuntu wese yicaye ngaha muntu mbere yo gukuzwa n'Imana,
ugomba kuba ufise icumba cawe usengeramo, ugomba kuba ufise igihe cawe n'Imana, ugomba kuba ufise igihe co kuja kumwegera no kumurondera kugira ngo aguhe inkomezi n'ubwenge bwo gukora ibyo usanzwe uri kurakora. Reka ndaguhebuze ngo kuza ngaha dimanche ibi ntibikwiye, ibi ni dini nimba utunzwe na dimanche. Nimba urindira ko ndagusomera umurongo umaze isome na ta bibiri urimwo, kumbure zishobora kuba zimaze n'ukwezi, uravyumva hamugiye no gukubita iyindi somene. Igihe wewe mu buzima bwawe uwo mwanya wo kwisepaha n'Imana uteexista, ngenda kubwira ngo nta mahigwe mbona, nta nayo no kubesha, nta n'uwo kugira ngo yo gusengera. Hari ibintu bidashoboka hatariho ubusabane bwawe n'Imana. Haleluya. Verset 8. Verset 1. Verset 8. Kandi uko Mose yava aho bashagaje agiye kuri iryo hema, abantu bose bava hasi, umuntu wese agahagarara ku muryango w'ihema ryiwe, bakamukurikiza amaso gushisa aho yinjiriye muri iryo hema. Haleluya. Bakamwihweza, bakabona ico agiye gukora. Ndashaka ndakwibutse ngo Mose yaranyotewe Imana, Mose yararondera Imana. Bibiri ivuga ngo nta muntu yabonye Imana nka Mose, nta muntu yiswe umugenzi w'Imana nka Mose. Ariko ndabona yuko Mose yakura energy y'uburongozi muri presence y'Imana. Hari ibintu wipriva mu byo ujejwe kuko udaprofita kandi utabenefisia presence y'Imana iri disponible. Urugo rwawe ruko rurasufa kuko utabenefisia ukubaho kw'Imana kandi uko kubaho kw'Imana kuri disponible. Ubucuti bwawe n'Imana, gukumbura Imana. Bantu b'Imana reka ndababwire, Imana si umutama atagiye mu ishuri. Imana si umutama avuga ivy'impuhemu gusa. Imana n'umutekinisiye, Imana n'umuhinga. Imana iri imbere, iri muri kazoza kawe. Imana irazi aho uri kuraja. Imana irazi management. Imana irazi business. Imana irazi ibintu byose, irafite ikivuga ku kintu cyose urimo. Imana niyo ton conseil ari disponible, ariko bishoboka ko atari yo ton conseil principal, bivaye nuko wayigize ya nyuma uyitumbera byakunaniye. Ariko wonayitumbera bitaranakunanira kuko irashaka ko uhayisisa mu byo usanzwe urimo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Mose yari umurongozi faible, ari brutale, ariko kandi yagiye arabaforge. Bibiri ivuga ngo Mose yarambara ubwiza bw'Imana gushika naho yipfuka mu maso kugira ngo abantu ntibamwihweze ngo bapfe. Kuko a force yo kuraba Imana yagiye agira ubwiza bw'Imana butumwa atawo muraba mu maso. Ariko Mose suko yatanguye ari umuntu abona presence y'Imana akayinyegeza akayitinya, ariko yarangije ari umuntu asigaye asa n'icaraba. Ico uraba nico wihweza uzosa naco. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Ni warushiriza kuyiraba no kuyegera uzosa nk'uko isi. Uzokwimvira nk'uko yiyumvira. Uzorera abana bawe nk'uko yobarera. Uzokorana n'abakoresha bawe canke nabo mukorana nk'uko yoyo yokoranye nabo. Izokongera. Reka ndababwire, kwegera Imana nta na rimwe biduhombesha. Peu importe ico turimo, kwegera Imana igihe cose yama ari valeur ajoutée ku buzima bwacu, yama ari ikindi kintu kiza gihindura, yama ari ikindi kintu kiza kizana ubudasa mu buzima bwacu. Kwegera Imana. Mureke kubona amasengesho muri ya tradition y'idini bababwira ngo mutegerezwa gusenga. Je sinkunda n'ibintu byo kubwira abantu ngo mutegerezwa. Iyo ubwiye umuntu ngo ategerezwa, umushize ko obligation, umushize ko contrainte. Ariko ni inyungu zawe gusenga no kurondera Imana. Ni benefice yawe kurondera Imana no kwegera Imana. Rero ndarangiza mvuga ngo urakeneye kuja hanze yikambi, urakeneye kugira ibihe vyawe vraiment byo kwibanira n'Imana yawe. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kurangiriza kuri uyu murongo wa 11 wanjyoheye cyane. Urabe ingene umuntu yagenda yegerana Imana, niyegera Imana, arangiza Imana bagirana yandi masezerano. Ngenda babwire ngo amasezerano bagiranye n'Imana ugikizwa nayo wagiranye ugeze hagati. Imana yamihenuvera amasezerano. Hama hariho bindi bishasha biza kwiyongerako. Hama hariho ico ubucuti bwawe n'Imana buza kandi bwongera ko ku buzima bwawe. Rero wumve yuko ni avantage ya verset 11. Uhoraho akiganirira na Mose imbona nkubone nk'uko umuntu aganira na mugenzi we. Yes. Maze Mose agasubira aho bashagaje
ariko umufasha wiwe Yosuwa mwene Nuni w'umusore ntiyava kuri iryo hema. aha 12. Maze Mose abwira Uhoraho ati, maze Mose rero arapusa loin abwira Uhoraho ati, raba mana, wambaye ngo dugana abo bantu, wambwiye ngo ntwara aba bantu, ariko niwamenyesheje uwo udutumanye, ariko ntiwanambwira uwo undungikanye. yamara waravuze uti, ariko waravuze ngo ndakuzi izina, kandi wagiriwe ubuntu imbere yanje. None rero umviriza rero, ndakwinginze asangwa nagiriwe ubuntu imbere yawe koko, nunyereke imigendere yawe kugira ngo nkumenye, mbone kurushiriza kugirirwa ubuntu imbere yawe, kandi wibuke yuko iryo hanga ari iryawe. Stop. Ubandanije Mose arashika ahantu Imana iramubwira ngo wowe waragiriwe ubuntu nanje. Ora abantu b'Imana, iyo tuganira n'Imana birafasha. Iyo tuzi kuja nk'uku kwa Mose muri aka gacerere k'Imana nayo nikavuga biradufasha, biratwubaka. Kuvugana n'Imana biradufasha, ugomba kwiga gutangura izo ntambuko. Aha turiko dusoma umuntu twabonye umunsi wa mbere abona igisaka c'umuriro caka atazi biriko biraba. Ubu turamubona yabaye umugenzi w'Imana. Ni nko kumenga ubuzima bwa Mose buri mu maboko yanyu, muriko murabona evolution yiwe. Kandi asanga ivya Mose vyarateye imbere, nawe n'ivyawe vy'usabane nawe n'Imana birashobora gutera imbere. Yesu ashimwe cyane. Ngiro mico ati nawe birashobora kuja imbere. Bwana sifiwe sana. Arabwiye ati norega Mana ko nagiriye ubuntu, nyereka. Muyandi majambo Mose asavye ikintu Imana atari bwayisabe. Agiye mu rundi rugezo rw'ubucuti n'ubusabane n'Imana. Je abakristo barantwenza. Abakristo twaracitse abashampi bo gusoma amahistoire yose muri Bible. Ngo Mana ngo nkuko Mose yakubwiye ngo. Ariko ukibagira rega Mose wewe mu gusenga iryo sengesho nta verse yasomye. Wowe urasomye verse uciye usenga nka Mose. Ngo Mana ngo ndakubwiye ngo nka Mose, kubera ko mubwira nka Mose, mubwire nka wewe. C'est comme si ushaka guparamira kuri formulation ya prière ya Mose. Wibaza ngo Imana ikwishura nkuko yishuye Mose kuko wabivuze nkuko Mose yavuze. Ariko no, faut pas tricher. Mose ntiyabivuze abanje kubisoma. Mose yabikoze atanuwimubariye. Yesu ashimwe. Urabizi yuko Abraham mu gutanga ikigira 10 nta hantu namwe yabisomye muri Bible. Yarabikoze. Imana icibigira itegeko. Abantu benshi tubona bafise ibintu bagendeyemwo atawundi arinze kubibereka, ariko bikava muco no kwita ubusabane n'Imana yabo. Relation avec Dieu. Reka ndababwira ikintu kimwe. Hariho umuntu udashobora gusaba ata intimité mufitaniye. Hariho ibintu udashobora gusaba umuntu mudafitaniye relation nini. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Sibyo abantu b'Imana. Umuntu mutazinanye cyane cyangwa umuntu mutegeranye cyane, iyo umusaba ikintu uraharura ingene uza kukimusaba. Sivyo? Ukiyumvira amajambo ukoresha, ukiyumvira uburyo ukimubarira, ugashiramo urupfasoni, ukakivuga uku, bikenewe ukacandika. Hariho ukuntu usaba umuntu mutamenyeranye. Ariko iyo wegerana n'Imana, muranywana ku rugezo wumva ufise uburenganzira bwo gusaba ibintu utigeze usaba haraheze 6 ans. Kuko faveur y'umuntu irakura bivanye na intimité afitaniye n'Imana. Hariho abantu muri Bibiliya banywanye n'Imana gushika naho bavuze wamenga n'Imana ivuze. Barategeka ntibanavuze ngo niko uhora hagize. Hari abaprofete muzobona bavuze ikintu bavuga ngo niko uhora hagize. Ariko hariho n'abandi baprofete bo muri Ancien Testament batigera bavuga ngo niko uhora hagize. Ariko bimwe mu bintu bakabivuga Imana igaciza ikabishitsa. Hariho urugezo ubanamwo n'Imana mukanywana gushika naho niyo uvuze ikintu umenga n'Imana ikivuze. Atari kubera washitse ahantu ukiganza, ariko washitse mu busabane n'Imana ku buryo no kuvuga kwawe usigaye uvuga nk'uvugishwa. Paulo yaravuze ngo nimwavuga muvuge nk'abavugishwa. Hariho urugeze rwo kubana n'Imana aho ijambo ryawe ryose risohotse mu kanwa kawe risigara rimera nk'ijambo rihumetswe n'Imana.
ivyo ntuvyuka uvuga mu gatondo ngo nanje ngo ndagomba kuvuga nk'uko naka yavuze ngo yaravuze ngo ifeza n'izahabu ntavyo dufise ngo ariko ivyo reka nakubwire ntuvyuka uvuga ngo Petero vyagenze uko ariko hari ubusabane n'Imana ugira bikadevelopa ico twita conviction muri wewe ukuzura kumenya ko ubugombe bw'Imana muri situation kanaka ugira utegekemwo hama warangiza ukavuga ngo uyu munsi ndumva imvura iza kugwa ukavuga ngo genda mubwire Ahabu agende kuko ndumva hari igihinda mu nda yanje ariko ivyo bivana na bwa bucuti wagiranye n'Imana ku buryo Imana igukomunika iciri à l'intérieur wavuga ukavuga nk'uvugishije tubayeho mu buzima bwo gutatona ama ese erreur iyo utatona utakaza energy iyo utatona utakaza moyen iyo utatona uravyumva utakaza umwanya wagaruka ukazogaruka kuri case de départ kubera uri umuntu aguma agira borinde uravyumva mu vyita borinde uravyumva reka abantu b'Imana ntituri abantu batomboza ariko turi abantu iyo tunywana n'Imana haleluya one touch result is there aho nyene apo kubera iki kuko uri connecte ku Mana reka ndakubwire iyo mfise ico nshaka gusaba umugore wanje nta protocole nshiramo kuko hariho iyo intimite ariko nogera ikintu nshaka gusaba honorable ngaha anya no wanza kugororoka nka kompoza kubera iki kuko nta intimite uremwe bakristo nimwe musige muri abashampion murahaduka Imana mukayibya ngo mana mama kanje acha blaga Imana irakuraba ikumigwa kuko urugezo gugusaba rugomba kuba ruri na bati no kuri degré ya intimité ufitaniye n'uwusaba ahanya kubanga no kuyadukiza nkagira ibintu yotaha gusa ari scandalize kavuga ati vraiment urepeti hana adabu uravyumva kavuga ati nukuri nahumvye adresse naswase kuko uravyumva hari kuntu utavugisha umuntu mutamenyeranye barizo mico ati Imana uyivugisha gute aguruka dusenga Imana haleluya reka kuvuga ngo Danieli ngo nka Danieli ndiki Danieli wewe yavuze nda hari aho murasoma Bibiliya Danieli nawe navuga Mose no biri personnel aba barahari kugira ngo Imana ituzanire igishinga ntayo icuko bishoboka kandi yuko ari Imana yitwararika abantu bayo ariko Danieli ntahari bwa ngo nambe ndamumensiona muri priere yanje ndamwitwaza kandi iyo witwaza Danieli nuko atavyawe ufise achana na Danieli fanya kazi yako Yesu ashimwe cyane Imana ni Imana y'umuntu yitwa Emmanuel iri hagati muri twebwe ni Imana iri hanze y'ihema ni Imana tugenda kurondera hanze y'ihema ni Imana dufise igihe cyo kuja kuyirondera kugira ngo tunywane nayo kugira ngo dusabane nayo kugira ngo tuyonkeko kugira ngo tuyinyweko haleluya Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane ndemezwa yuko hari ibintu bigomba guhinduka mu buzima bwawe haleluya ndasubira kandi gusenga inshuro igira kangahe muri kino gitondo mvuga ngo Mana twongerereze kugukunda no kugushaka twongerereze Mana kugushaka twongerereze Mana kugukunda twongerereze Mana kwipfuza kuba hafi yawe kugira ngo dushire mu yandi masezerano hari ivy'Imana itarambwira hari ivy'Imana itarakubwira ariko izobikubwirira he izogusanga he uri he uba he muhurira he harageze kuva mu gwamo harageze kuva mu ihema ry'imiryango ukaja mu ihema ry'uhoraho harageze kuva muri full ukeexperimenta separation ukaja kwihurira n'Imana yawe Imana ishimwe ntitukiri mu gihe c'aba Mose barinda kwideplasa uyu munsi urashobora kubangikanya ihema ry'Imana n'ibyo usanzwe urimo ariko mu munsi wawe ukabura umuntu wibuka ko Imana ihari ukibuka yuko ariyo yonyine izoguha grâce yo kubandanya gukora ivyo uri kurakora umunsi umuntu yaraje muri aba bantu baza muri vacances haraheze nk'imyaka 2 ashitse aricara hajya ico gihe Apollinaire kararongora louange ya vendredi yari umuntu twakirijwe mu bihe bimwe vya 92
ariko yarashitse hanze biramugora ivy'Imana arayipakurura arijana aje hano muri vacances araza gusenga ameze nk'uri karatanga kurondera Imana. Duhuye rero aje kundaba mu biro arambarira ikintu camukoze ko mu gikorane ngo ikintu conyene je cantushije vendredi muri louange naricaye ndaraba nibuka ingene Apollinaire yahora aririmba avuza igitari ari umuntu muto mwana muto cane kuravyumva ati ndamuraba ndavuga ngo haheze atangura guharura imyaka asanga haheze imyaka 20 ningaho ivyo vyarabaye ariko kubona nagarutse nkamusanga ariko akora bya bindi nyene iyi myaka yose atarabiheba atarabihagarika ati vyateye kumva yuko ngiye kugarukira Imana only ico conyene kiratuma umuntu yumva yosubira kugarukira Imana kuko asanze umuntu akiri kwizamugiwe kuva ya myaka yose. Bantu b'Imana mwibaza ko vyoshoboka gute yuko umara 30 ans ukora la même chose 30 ans ugishika ku isaha ya mbere ukibikunze ukibikora atari ubuntu bw'Imana. Erega abana b'abantu turarambigwa muri twebwe turarambigwa umuntu wese yamashaka ibintu bishasha ariko malheureusement bamwe muri mwebwe ibintu bishasha muja kubironderera ahantu hatariho mugatangura kwiga ivyo mutari musanzwe mufise kuko mwitwa ko mwarambiwe. Ariko wagaruka Imana ntikwereke Mose ikakwereka Apollinaire agikora ca kindi nyene myaka n'imyaka. Ntidukeneye kuja muri Bibiliya kugira tubone ibishinga ntahe no ngaha birahari ivyo ubona bikavugana n'ubuzima bwawe. None ni kubera iki winjira mu bikorwa inyuma y'amezi 3 kivumbura ukabivamo ujya murongozi wa protokole ngo yanyishuye n'ijwi riri hejuru. Come on, ninde yakubwiye Imana igihe yaguhamagara arakubwiye ko batazogukankamira? Baragukankamira, baragukwega amatwi. Hari n'igihe Imana ishiraho umurongozi ari maradroit exprès kugira ngo imukoreshe kuko icuma gikarisha ikindi. Hari abantu Imana ishira imbere yawe ngo bakumaremo amanyama, haleluya, bagacika ibikoresho mu buzima bwawe byo kugutreta kuko Imana ikeneye kugutreta. Iyi Imana iriko iraduhindura nikoresha abamarayika kuko ntabo tuzi. Imana iriko iraduhindura ikoresha abantu tubana iminsi yose. Nimba ibintu byose ari kuzoza urasimbuka cubivamo byose ukabihagarika, mon frère ma sœur, nta kintu na kimwe uzokora. Ariko hamwe no gukorera Imana harimwo ibigeragezo n'ibitudekuhasha. Ariko uko turushiriza kumwegera, uko turushiriza kuja mu ihema, Bibiliya ivuga ngo Mose agarutse asanga Abisirayeli bikoreye Imana zabo. Mose aratsitara amena amabwirizwa y'Imana, ariko Imana nayo iciramukomesha. Uravyumva, asubira kandi kuyashira ahandi. Imana yagwanye n'ishavu rya Mose, malheureusement ryaramuhitanye uko ryamutumye adashika mu gihugu c'isezerano. Ndagomba kugira ngo kwegera Imana bifise avantage yuko bipermete Imana kudutreta kugira ngo tubandanye gukora ico yaduhamagariye tutakivuyemo naho ho baha impamvu zuko tukivamo. Mwami Yesu ndaguhaye icubahiro kuri uyu munsi mwiza. Ndagushimiye kuri Imana yaduhamagaye, ndagushimira kuri Imana ihamagara ubuzima bwacu. Ndagushima Mana ko ari wowe Mana utwongerereza ukumenya umuhamagaro waduhamagaye, ukatwongerereza kumenya Mana ico waduhamagariye Mana, ukatwongerereza sagesse yo gukora ivyo dusanzwe turiko turakora mu gihe cyose Mana c'ubuzima bwacu, ukatwongerereza ubwenge bwo kumenya no gushobora gusobanukirwa neza uburyo wewe Mana ushaka ko ibintu bigomba gukorwa. Ndagushima Mana yuko ari wewe hejuru y'ivyo Mana utwongereza ubushobozi bwawe bukaduherekeza Mana, bukaza bukiyongereza mu buzima bwacu bwo kugukorera. Ndagushimira umuntu wese ari hano hantu wowe wahamagaye. Ndakweretse uno munsi muri kino gitondo abo wahamagaye, abo wabwiye, abo wiyeretse Mana. Nkuko Mana twumvise ngo Yosuwa yabandanije gukura, Mana yabandanije kumukuza. Mana ndasengera ishengero rya Life Center ngo Mana ubandanye kurikuza nkuko twavyumvise Mana. Intumbero yawe nukudukuza, intumbero yawe nukutudevelopa, intumbero yawe nukudukomeza mu byo waduhamagariyemo kugira Mana nitwononekare cyangwa ngo dufutanire mu mihamagaro. Ariko Mana kugira ngo mu muhamagaro
turushirize gusayangana no gushitsa ubugombe bwawe n'umugambi wawe no kwerekana icubahiro cawe. Mana, waduhamagaye nk'uko wahamagaye Mose ukamugira icitegererezo, abantu bakamubona akurondera aguha agaciro, bamara kubibona ngo yinjiye mu ihema nabone bagapfukama. Mana, reka abantu baronke ivyo batubonamwo bakavyigana nk'uko Isirayeli yiganye Mose mu gusenga. Reka Mana haboneke mu buzima bwacu ivyo dutambukiramwo bitandukanye n'ivyo tuvuga, ariko ivyo dutambukiramwo bigatuma abantu bavyigana kuko babona tubitambukiramo. Mana, muri kino kibanza hari imiryango myinshi, hari ingo nyinshi, hari abantu benshi bareza abana, hari abarongozi batandukanye hano hantu. Mana, reka Mana udushoboze twese, Mana, nk'uko Mose yagaragaje icitegererezo abantu bakamubonamwo ubudasa, bigatuma nabone barondera iyo Mana kuko bamubona yirondera. Reka Mana ubuzima bwacu bucika icitegererezo, abantu bihweze bipfuze gukunda Imana nk'uko tuyikunda, abantu bihweze bipfuze kurondera Imana nk'uko bayirondera, abantu bihweze bipfuze gukorera Imana avec fidélité nk'uko tubibereka, abantu bihweze babone ibintu by'ubwenge bw'Imana mu buzima bwacu, bibatere nabone kwaspiha ku bwenge bw'Imana, bibatere nabone kwaspiha kuri sagesse y'Imana kuko babitubona mu Mana. Reka Mana uhindure ubuzima bwacu, reka ukore ku buzima bwacu, reka ubuzima bwacu bushishikare Mana kugenda mu buryo uryohererwa, dushishikare kukuryohera, dushishikare Mana yo mu ijuru kugenda nk'uko wowe ushaka, dushishikare gutambuka nk'uko wowe ushaka Mana. Ndasengeye ishengero ryawe Mana, ndasengeye abari hano hantu Mana bariko baragukorera, ndasengeye ku buryo bw'umwihariko abantu bariko baragukorera, abantu bafise imihamagaro, abantu bafise amaministere, abantu bafise ibikorwa babajejwe, abantu bafise ivyo babahamagariye, abantu bafise ivyo bakora ku mugaragaro canke mw'ibanga, ariko Mana bariko baradendebukirwa, bariko bararuha, batakaje umunezero wo kugukorera. Ndakweretse bariko baragomba guhagarika ibikorwa, ndakweretse bariko baragomba kubivamwo kubera umuriro wo kugukorera badashoboye kuwihanganira. Ndasenze Mana ngo ubigishe kuba hanze y'ihema, babe mu mahema yawe. Mana, ndabasengeye kuri uyu munsi muri kino gitondo, ubagenderere mu nkomezi zawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndasambuye impwemu ya Satani iriko iraguca intege, ndasambuye impwemu ya Satani iriko irakubuza ivyo wahamagariye gukorera Imana, kubera ico abantu bagukoreye, kubera ivyagushikiye, kubera ivyakubabaje. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, wa mukozi hagarara, wa mukozi rema, wa mukozi shigikirwa, wa mukozi ambikwa inkomezi n'Imana muri kino gitondo. Ndahanganye n'ikiguhanze muri kino gitondo, ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, uhoraho agushoboze kubandanya, uhoraho agushoboze kunesha, uhoraho agutera intege, uhoraho agukomeze, uhoraho agushoboze. Esprit de découragement ndakwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Esprit de découragement ndagusambuye mu izina rya Yesu Kristo. Esprit de timidité ndagusambuye mu izina rya Yesu Kristo. Esprit de peur ndakwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Hostilité ibiriko biraguhanga, ibiriko birakubloka, ibiriko birakwirukana, ibiriko biragufrena, ndabihagaritse mu izina rya Yesu Kristo. Ibiriko birakumanura, ibiriko biragushira mu mubiri, ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo uhoraho aguhe kunesha. Mana, ndasengeye ishengero ryawe Mana kugira ngo babandanye gukura mu kumenya rwose ubushake bwawe ku buzima bwabo, bashishikare gukura mu kumenya, bashishikare gukura mu bwitonzi no mu bwenge, bashishikare gukura mu kugendana n'ubushobozi bw'Imana kugira ngo bashobore kubandanya, bashobore kwihangana kandi bafise umunezero kugeza ku iherezo ry'umuhamagaro wabo. Ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Abantu b'Imana bavuge ngo amina. Mana ibahezagire, mugire indwi nziza, uhoraho abarabe ryiza.
abamurikishirize mu nyonga hiwe, abashoboze muri iyi ndwi yose mugiyemo. Imana ibagirire neza, muhezagirwe.